Uno musi nagomba dusubire twibukanye ibijanye n'ingabirano Imana yahaye umuntu wese. Umuntu wese Imana yamushizemwo ibintu bidasanzwe kandi yisangije. Nta muntu n'umwe kw'isi asanzwe, nta muntu n'umwe kw'isi w'ikijuju ariho gushika yaho adafise ico ashobora. Eka kandi nta n'ubuciye ubwenge gusumvya abandi kuko ntawe ushobora vyose. Umuntu yitwa Mashona yaravuze ati ingabire yawe n'umutahe Imana yaguhaye. Imana nayo n'umunyamutahe. Mu yandi majambo, nimba Imana yashize umutahe muri wewe, Imana sikijuju yarizi yuko uwo mutahe yagushizemwo ubwirizwa kunguka. Muca mwumva yuko Imana ari umunyamutahe. Mu yandi majambo, Imana n'umunyamutahe ahambaye kuko mu miliyaridi zirenga 8 z'abantu bari kw'isi, abo bose Imana yabashizemwo imitahe. Aho ikibazo gice kigaruka rero wampayinga, none wewe uramenya umutahe Imana yagushizemwo? Aho tuzohava umusuku w'imburakimazi. Nta wa mugani w'itarantuzi. Umusuku w'imburakimazi yabwiye sebuja ati ndazi yuko ugomba kwimbura ivyo utabiri yakuye. Itarantu wampaye narayihambye ndayigusubiza kujya wayimpaye wampaye inka. Mwese murazi vyaciye bimushikira. Nagomvye rero no musi yuko tugaruka kuri iki kintu c'ingabirano. Washington yaravuze ati itaranto, ingabire, impano iva ku Mana. Ati mu gihe umenye ko wayihawe, yiha agaciro, yibagarire, yikorere, yikoreshe. Rari nawe yaravuze ati uwutsinda n'uwo muntu amenya ingabire Imana yamuhaye, akayikoresha, akarondera ubwenge bujanye nayo. Ubwo bwenge bufatanye n'iyo ngabire akaba ari vyo bimufasha kugira ngo ashike ku ndoto ziwe. Marendra Modi nawe uyu n'umwigisha akomeye cyane wo mu Buhindi, aravuga ati uko duha agaciro cyane gukoresha ingabire zacu, niko hazobaho n'ugwaruka rushoboye, ugwaruka ruri kompeta, rufise ubushobozi. Kofi Anani nawe yigeze no gutwara urwego rwa ONI, aravuga ati societe, ikibano canke communauté idatera intege canke ngo ifashe ugwaruka kugira ngo rushobore gukoresha ubwenge karemano, iyo societe, iyo communauté canke ico gihugu kiguma gikwega ibirenge inyuma y'ibindi bihugu canke inyuma y'ayandi makominote canke inyuma y'ayandi masosiyete. Arasubira akavuga ati girira icizere, shira icizere mu gwaruka, ruha amahigwe, abo bajene baha amahigwe, nabo bazoheza bagutangaza. Mu yandi majambo, nta gihugu na kimwe gishobora gutera imbere ugwaruka rudafise ico rukora. Reka rero ubwo gwaruka turufashe, ejo nago ruzodutangaza. Mw'ishure ry'abarundi bose turifuza yuko ugwaruka rutera imbere. Mu ntumbero yo gufasha ubwo gwaruka dutanguje programme yitwa My Talent, My Capital. Mu yandi majambo, ingabirano yanje, ingabirano Imana yampaye niwo mutahe. Twifuza ko umuntu wese, umujene wese afise ingabirano imenyekana, hanyuma iyo ngabirano ikamufasha kubaho. Iyo ngabirano ikamufasha gushika ku ndoto ziwe. Nivyo hari habo usanga bataramenya ingabirano zabo, ariko hariho n'abamaze kuzimenya. Abo bamaze kuzimenya rero dutegerezwa kubafasha kugira ngo zimenyekane, hanyuma bashobore no kuzikorako. Abatarazimenya nabo tuzogerageza tubafashe bazimenye kuko nta numwe adafise ingabirano. Iyo programme rero tuzoyifashanya kuko iki ni cigwa gikomeye cyane. Kumva
ngo umuntu afise ingabirano idasanzwe ariko nta kintu iri kwiramufasha, nta kintu iri kwiramwinjiriza, biba bibabaje cyane. Umutahe aba yarawicaritse. Mwiyumvira Imana nye n'umutahe ije ikamubaza iti mbega umutahe wanje naguhaye wowe ukoresheje iki? Murumva yuko ataco yoronka yishura. Uwo tugomba duhereko n'umunsi rero ni umujene yitwa Barack Obama. Si Barack Obama, ni Barack Obama. Ubu rero aratwemeza yuko afise ubumenyi budasanzwe, afise ingabire idasanzwe yo gufasha abantu gutahura ibijanye n'amatelefone bakoresha buri munsi. Murazi aya matelefone dukoresha ameze nka ordinateur, dukoresha ibintu bikeyi cyane kandi afise ibintu byinshi vyodufasha gukora ibitandukanye canke vyodufasha kugira ubumenyi budasanzwe mu vyerekeye amatelefone. Ndabaramukije nongera ndabaye ikaze mwese kuri ya channel yanyu ibigezweho kuri telefone, bigume bazanira udutrike tw'ubwenge, udutrike tugezweho turi muri telefone. So uno munsi rero ndagarutse ndabazaniye icigwa c'ubwenge, nje kubereka ukuntu umuntu wo murungikira ifoto kuri WhatsApp. Iyo foto umurungikiye akiyugurura rimwe vyonyene, ifoto ntibikunde ko asubira kuyiraba, ifoto muri galeri ntijemwo, ifoto ntibikunde ko ayigira screenshot. So iyo trike rero niyo nje ndabazaniye today. So nimba utarabikora rero banza ukore subscribe aha hepfo, uca ukora no kugakengeri ucugira kuri tute. So rero nta gutevya, nizere yuko mwakoze subscribe. Reka nk'akarorero rero turabe nk'umuntu tugomba turungikire iyo foto. Reka kugira vyorohe, reka ifoto ndayirungike muri groupe ya WhatsApp. Groupe ya WhatsApp ngiyi reka ifoto ndayirungikemwo ngahe ndani muri groupe. Reka ngire ngaha ndibaza mwese kurungika ifoto murabizi. Reka ndayirungike muri groupe kugira muze kumpinyuza no muri groupe. Reka ndungike ifoto munkurikirane twinjire muri galeri. So ibi bintu kandi ushobora kubikora no kuri video. Nk'ubu urashobora kuvuga, nk'ubu umuntu urashobora kumurungikira ukavuga, umuntu ariko aragusaba nk'ibintu murungikire, ukavuga ati ibi bintu birashobora nko kungirira nabi nk'akarorero mu gihe avyerekanye. Rero iyo trike iyo umaze kuyimenya ewana urumva yuko ubu umufise. Aha rero reka turabe nk'ifoto ndungika muri groupe. Reka ndungike nk'iyi, reka tubwire ngo ko ngomba ndungike iyi foto. Nukuvuga aha duhejeje kwemeza ku kintu tugomba turungike. Aha nk'akarorero ashobora gushira ko nyene bijya vyo ngaha uku. Nuko rero ivyinshi muzovyiyumviririza. Yari imponjo. Mu Kirundi naho baraca umugani ngo umuhonji wa cane ntagura. Rero nimumwumvirize, ababwire imbuga akorerako, ababwire ingene muzomutora, hanyuma mumufashe, mumushigikire, mumufashe gutera imbere. Hagiye ufashije uwundi gutera imbere, nawe ushobora gutera imbere vyoroshe. Rero mumufashe gukora subscribe kuri YouTube. Muje kuri Facebook yiwe yanditseko ibigezweho kuri telefone, mufyonde kuri follow canke suivre, mugire like, mugire partage. Ivyo rero bica bimufasha kugira ngo wa muntu wese yomukenera ashobore kumuronka vyoroshe. Urungikiye umuntu canke video burungikiye umuntu oyo wamaze kubikora kuri step ndaberetse, biba bikingiwe cane. Aha no kuvuga adaciye avyereka nk'uwundi muntu akibigira hajya nyene. Aha ifoto yawe urabona yuko iba yugaye. So iyi niyo trick rena y'ubwenge narinda bazaniye. Ico ndabasaba ni ca kindi, ni mukore subscribe right now guys. Mufashe gukora subscribe, mukora ama partage menshi kuri iyi channel yacu. Narababwiye ko na Facebook iyo twahorana yageze ikibazo barayivye, twatanguye Facebook nshasha. Ni munyaruke rero mwandika ibigezweho kuri telefone, hama mukore follow kuri Facebook, ni page nshasha.
YouTube naho ni guys nimumfashe dukore subscribe umwaka utangura ewana tuzobe twakwiye nk'abantu nk'igihumbi. So ciao rero, ushaka kuza muri groupe ya WhatsApp nimero uyisanga ngaho muri description, uranyandikira then ndagushire muri groupe ya WhatsApp. So ciao rero, tuzosubira muri video ikurikira. Thanks for watching. Nuko rero mumufashe ivyo abasavye. N'uwundi wese yumva afise ingabirano imurimwo, akumva agomba kugirira ikimaza abantu, agomba gutanga inyishu y'ibibazo bihanze abantu, turi ngaha kugira ngo dushobore kumufasha kumenyekana, kugira ngo abantu bashobore kumwitura vyoroshe. Subire ndabibutse yuko impano, ingabirano canke ingabire ari umutahe Imana yadushizemo. Twirinde rero kuba abasuku b'imburakimazi, kugira ngo Imana ntizohave isanga imitahe yaduhaye tutayikoresheje.